kaze mwarimu sabwe umwaka mwiza twese na Noheli nziza twese. natanguye mvuga ko abantu babicanga abandi bakaca bavuga ngo ibintu tubihimbaza kubera imvo izi nizi mwumvise ivyo nasi ari ivyo ivyo basiguye n'ukuri igikuru kumenya ko Yesu yavutse ku itariki 25 yego ariko igikuru ko Yesu ariho ko yavutse igikuru nuko yavutse ntiduhimbaza rero umunsi yavutse ko ariko duhimbaza uwavutse yego umwami yavutse yego uwo niwe duhimbaza yego niwe mwami wacu nayo ivy'amatariki n'ibintu bisanzwe cyane yego ko naha turafise abantu benshi bataza amatariki bavukiye ariko bariho kandi bagahimbaza nawe ni anniversaire nawe nyine bagahimbaza anniversaire yego rero igikuru nuko Yesu yavutse igikuru nuko Yesu yabambwe kubera ibyaha byacu yego ikirushirije nuko urupfu rutashoboye kumugumya yazutse ubari muzima ari muzima mani baheza amina nabonye abandi bantu bavuga ngo yitarike duhimbariza ko Noheli ngo ari umunsi ngo wahimbariza kikigirwamana mu bagiriki basenga imana nyinshi kandi imana zabo zakorana n'ibihe yego iki gihe abantu bo muri iki gihe duhimbarizamwo Noheli cari gihe abantu b'iburaya muri kiriya gice cy'iburaya baba bavuye mu bihe bikomeye by'ubukonje baba bamaze igihe batabona umuco batabona izuba yego hanyuma rero ivyo bihe by'ubukonje byaba bisa n'ibiheze bari bafise imana y'izuba basenga yego kuko baba batanguye kubona umuco hari nko muri sanse yo gushimira imana ko yongeye kubaha umuco yego kw'ibihe bibi biheze kubera byari bihe by'ubukonje bukabije byatuma abantu benshi bapfa ntibari bwashobore kuronka uburyo bukomeye bwo kwikingira imbeho yego bagaca bahimbaza imana ko basubiye kuronka umuco yego rero baca basenga imana y'izuba Yesu amaze kuvuka bagiye gusoma mu vyanditswe ibyo abavugishwa n'Imana bari baravugishijwe kuri we yego basanga baravugishijwe ko Yesu azoza ari umuco wakira mu mwiza hanyuma nk'uko Mika yari yarabivugishijwe baravuga bati abantu niboguma basenga ukwezi basenga izuba basenga inyenyeri ko turose umuco uje mu isi mu gishingo cyo gusenga izuba reka tuhashire umunsi tuzohore twibuka ko isi yarose umuco uvuye mu ijuru Imana ishimwe amina naha rero havuye gusenga itariki 25 kwari kugira bakureho uwo munsi wo gusenga ikigwamana c'izuba ariko twame twibuka isi yame yibuka ko yarose umukiza yazanye umuco mw'isi nabonye ubundi muntu yanditse avuga ngo abantu ntibahimbaze yazatumira n'abandi ngo ntibanubahuke no gufungura ku vyateguwe kuri uwo munsi mukuru ngo kubera ko ngo nakamaramaza ko abantu bavuga ko ngo Imana yavyawe sinzi ko ako kantu mwakabonye hariho ubuzimire bwinshi yego hariho n'inyigisho nyinshi zizimiza yego mbega nk'ubu ndakubaza ikibazo sabwe wowe bakwitirira nde je banyitirira ko wavyawe nande banyitirira data wanje bakwitirira so wawe yego nabajije mu mizirima ndamubaza ikibazo nk'ico ndamubaza nti we bakwitirira nde acara avuga ati je banyitirira papa niwe yamvyaye namubaza none kwera iki Yesu batamwitirira se uhora wumva Yesu bamwitirira nde uhora wumva Yesu bamwitirira nde bamwitirira Imana bamwitirira Mariya usomye ubajije abamizirima babwira ngo ni Isa bin Mariam
kandi ugiye gusoma kuko ivuka rya Yesu ryavugishijwe uhereye mu itanguriro. Usomye mu gice ca 3 cyo mu gitabo c'itanguriro niho ubonamwo ingene Imana yabwiye inzoka inyuma yo guhenda Eva, n'ingene Imana yabwiye Eva, n'ingene Imana yabwiye Adamu. Yamubwiye ngo mu ruvyaro rw'umugore wahenze, ntiyamubwiye mu ruvyaro rw'umugabo, mu ruvyaro rw'umugore hazovamwo umuntu azokumena umutwe, nawe uzomukomora ku gatsintsiri. Nimba Yesu batemera ko ari umwana w'Imana, kubera iki bavuga ko yavyawe na Mariya kandi abandi bose bavyagwa n'abagabo? Nukuvuga Yesu aboneka muri personalite zitatu, nk'uko Imana iboneka mu butatu. Hariho Imana Data, Imana Mwana, n'Imana Mpwemu Yera. Si Imana ziriho zicara zigasasa, ni Imana yagiye yihishura muri ubwo buryo kugira ngo abantu bashobore kuyimenya, bashobore kuyitahura. Nico bita ubutatu bw'Imana. Ko mu gihe ca mbere Imana yarakoze nk'Imana, mu gihe ca kabiri Yesu araseruka arabwira abigishwa bamubaje bati twereke so bizoba bikwiye. Arishura Filipo, ntiwari bwabimenye Filipo? Kubonye jewe ababonye Data, kuko Data ari muri jewe nanje nkaba muri we. Aha aratanga umuco ukwiye w'ubumana bwuzuye buri muri we. Ntiyarero kwihishurira abantu nk'Imana, kuko icubahiro ciwe nticari kwemera ko abantu bashobora kumuhanga amaso. Ibuka Mose amaze iminsi 40 ku musozi, Yesu yururutse, abantu bose ngo bamuravye mu maso baca bamubwira ati Mose, twokuguma tukuraba twopfa, ifuke ntitubone ubwiza bwawe. Umuntu amaze iminsi 40, iyo Yesu aza n'icubahiro ciwe n'ubumana bwiwe, ninde yari kumwegera? Ariko yabaye uciye bugufi, yihinduye nkatwe, yihindura umuntu kugira ngo ashobore kutwegera no kudushikira. Murakoze cyane.